iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye, harimwo igisata ca politike ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu. Inkuru nyamukuru tuza kugaruka ko muri ano makuru nirabana n'ingene Colonel Desire Uwamahoro yoba aherutse guteshwa umugambi wo gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi. Uyu Colonel Desire Uwamahoro tubibutse ko yafashwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 ubwo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni nawe yafatwa akinjizwa ibohero. Ni vyinshi vyagiye biravugwa cane kuri aba bagabo babiri ndetse hakiyongera ko Colonel Destino Samuel Bamfumukeko. Aba rero Desire Uwamahoro akaba asangiye na Bunyoni dosiye yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Nkuko rero tugiye kugaruka ku kungene Desire Uwamahoro yari yapanze neza gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi, gusa umugambi we akaza kuwuteshwa biturutse ku majambo ubwo we yivugiye ubwo yarahejeje kunywa inzoga. Nawe kazi rero muri ano makuru bivanye naho udukurikirana uherereye. Mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Gushika muri uyu mwanya niyo nkuru iri kivugwa cyane mu ibohero rikuru rya Ngozi, aho bivuga ko Colonel Desire Uwamahoro yoba yari yateguye gutoroka bica biramupfana. Uwo mugambi yoba yari yawuteguranye n'abandi banyororo babiri barimwo uwundi mwicanyi yapfungiwe Ingozi, Musafiri niyo nkuru yahoze atwara imbonera kure mu ntara ya Ngozi. Amasoko yacu akemeza ko Desire Uwamahoro yoba yarimeneye ibanga aborewe, abapolisi baca barabitanga kuba batwara. Iyindi ngorane ngo Desire Uwamahoro asanzwe afise nuko acunzwe rwose n'abanyororo yakoreye amabi. Imigambi rero afise canke agakosa kose akoze birara bishitse ku bategetsi bo hejuru. Bikavuga ko uyu mugambi wo gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi umaze gupfa, amasoko yacu akemeza ko Desire Uwamahoro yaciye yigira nk'umusazi. Bamwe bati burya ikibi umuntu akora aracimbura. Ni benshi bakunze kuvuga ko ubuzima ari ishure rikomeye rya kaminuza ryigisha ridakoresheje ibitabo n'ikaramu. Uyu Colonel Desire Uwamahoro abohewe mu ibohero rikuru rya Ngozi, yagiriwe icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye afadikanije n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, Samuel Destino Bamfumukeko ndetse n'uwahoze ajejwe inyubako za Bunyoni Engineer Kome Niyonsaba. Muri iryo bohero rya Ngozi kandi Uwamahoro yasanzeyo indiri zabo yahohoteye abagiriza ko bagwanya ubutegetsi. Nako kandi bivuga ko Desire Uwamahoro yari umupolisi adasanzwe, kuko nk'umupolisi atagira ikimugera atatinya no kwambara umwambaro w'igipolisi akarenza ko umwambaro w'umugambwe CNDD-FDD kandi kizira kuba umugambwe uri umupolisi. Nguko rero ko umugambi wa Desire Uwamahoro wamupfubanye wo gushaka gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi. Muti rero uyu Desire Uwamahoro tubabwira yoba arinde? Nawe reka tumugaruke ko mu buryo burambuye. Desire Uwamahoro avuka hafi y'uruzi Ninga muri village ya kabiri ya commune Gihanga ho mu ntara ya Bubanza. Bamwe mu bamuzi bakavuga ko atoba yararengeje amashuri mato mato. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Desire Uwamahoro yinjiye mu kiroberi ca CNDD-FDD, aho niho rero yamenyekaniye nk'umwicanyi atagira ikinyana gitoyi. Bamutumye kwica bene wabo basangiye urugamba nk'ababa bakoze amakosa yabikora mu kanya isase atakinya. Inyuma rero y'amasezerano yo guhagarika intambara, Desire Uwamahoro yinjiye mu gipolisi cy'u Burundi nk'intwazangabo ntoya. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2006 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2007, Desire Uwamahoro yakorera mu ntara ya Muramvya. Aha kandi ni naho yatanguye kumenyekanira mu mabi adasanzwe yakoreye abo yikeka ko bakorana na Paripeutu FNL muri komine Rutegama. Uyu yakoze ubusho budasanzwe bwo mu kinyegero abupfungiramwo abafashe, amara iminsi abakorera ibikorwa biteye ubwoba vyo kubaboreza igufa. Ku bw'ayo mabi rero yakoreye mu Rutegama, sentare nkuru ya Muramvya yaciriye Desire Uwamahoro igihano co gupfunga imyaka 5, ariko ntigeze agikora kubera ko yarashigikiwe na General Arengiyome Bunyoni mu ntumbero rero yo kubuza
ko sentare ya Muramvya isubira kubaza ivya Desire Uwamahoro yahawe ipete rya majoro, gutyo sentare biratakaje ububasha kuri iyo ntwazangabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 Desire Uwamahoro kandi bikavuga ko yagize uruhara mu igandagurwa rya Ernest Manirumva. Uyu akaba ari icegera c'umukuru wa Orcome yishwe azira amatohoza yari karakora ku bigwanisho vyagurwa n'igipolisi ariko ntibishike mu bubiko bw'igipolisi. Amaze kugenwa kurongora ikambi ijejwe kurwanya imigumuko mu Kanyosha, Desire Uwamahoro yavuzwe mu bwicanyi n'amabi menshi vyakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cane cane mu gihe c'isekeza safisha ryahitanye indiri z'abanywanyi ba FNL ya Rwasa inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010. Muri Nyakanga rero umwaka w'ibihumbi 2011 naho Desire Uwamahoro nawo yagiye aravugwamo cane kuko yavuzwe mu bwicanyi bwahitanye abantu 39 ku kirabo Sherezami mu Gatumba. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015 Bunyoni yakoze ikambi idasanzwe igenewe Desire Uwamahoro ayitwa Brigade Anti-Emeti. Iyo kambi yarakoze abarorerwa mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu kunyuruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Abantu batigeze bamenyekana iyo bajanywe kugeza ubu. Desire Uwamahoro rero niyo ntwazangabo ya mbere y'u Burundi yubahutse kandi kugomora igitero ku bari bavuye gushingura uwabo, aho hakaba hari kugenekerezo ya 31 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2015 i Buringa muri komine Gihanga. Nkuko uyu yavyivugiye imbere ya sentare Ntahinyuzwa, Colonel Uwamahoro yafatwa nk'umuhungu wa General Bunyoni. Ni gutyo rero muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023 Desire Uwamahoro yagirizwa kwifatanya na General Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza President Ndayishimiye, aho yanasabiye gupfungwa imyaka 30 ari mu munyororo. Ibi vyose akaba yarabikorewe ibi byo gupfungwa imyaka 30 mu munyororo n'ubundi akaba yarabikorewe ari mu iborero rikuru rya Ngozi. Uyu Colonel Desire Uwamahoro kandi yimuwe hari kugenekerezo ya 26 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023, nibwo nk'igihe cy'isaha 11 z'igitondo Colonel Desire Uwamahoro yahoze arongoye Brigade Anti-Emeti imbere yo guhagarikwa muri Ndamukiza k'uwo mwaka be na Komine Yonsaba yahora ajejwe inyubako za Bunyoni bari bapfungiwe mu iborero rikuru rya Gitega bajanwa i Bujumbura. Ico gihe rero benshi batangajwe nuko Desire Uwamahoro yagiye atekeye twe twose, haciye amasaha make atawuzi iyo bajanywe. Aha rero nyuma y'igihe gito bajanywe nibwo twavuye tumenya mu nyuma ko bari bitavye sentare Ntahinyuzwa i Bujumbura muri Chambre de Conseil n'abandi basangiye urubanza nka Colonel Samuel Destino Bamfumukeko asanzwe we apfungiwe mu iborero rikuru rya Muramvya. Aha hariho n'abandi kandi bari bapfunganywe nawe, hariho Igiraneza Didasi, Melchiade Nduwimana ndetse na Isaac Banigwa n'inzigo basohowe mu mabohero baritaba. Mu iborero rikuru rya Mpimba kandi naho akaba hari hapfungiwe abandi bapolisi ba Bunyoni, aba nabo baritavye. Ico gihe abakurikirana iyi dosiye bavuze ko igihe Colonel Desire Uwamahoro yaravuye kwitaba muri sentare n'ubundi yaciye aribwo yaciye yungurizwa mu iborero rikuru ry'Ingozi, akaba yarajanywe Ingozi nyene. Abo bose bakurikiranwa muri dosiye imwe na General Bunyoni bariko bagirizwa ivyaha bitatu: gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, kubona amabanga y'akazi ndetse n'ico bita manquement à la solidarité publique. Uyu Colonel Desire Uwamahoro rero niko gupanga wa mugambi wo gushaka gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi. Rero nkuko iyi ariyo nkuru iriko iravugwa cane, Desire Uwamahoro gwibare we yimeneye ibanga aborewe, aha polisi rero baca barabitanga kuba batwara nawe biba bimubanye ibindi. Ajeje kumenya rero yuko umugambi wo gutoroka wiwe umaze gupfa, amasoko yacu akemeza ko uyu Desire Uwamahoro yaciye yigira nk'umusazi. Ni mu gihe kandi mu rubanza rwa Bunyoni uyu Colonel Desire Uwamahoro ari mu bantu bagiye barangwa ko n'ibintu vyinshi bitandukanye, kuko nko ku rubanza rwabaye ku igenekerezo y'umunani Munyonyo umwaka uheze w'ibihumbi 2023, uyu Colonel Desire Uwamahoro n'ubundi yashatse gukanga umucamanza. Aha yari afise Bibiliya mu minwe imbere y'abacamanza. Desire Uwamahoro nibwo yagize ati: ayo naboneye muri documentation narakoroye amosozi.
ivyo bikaba vyarabaye mu mwaka weze kw'igenekerezo y'umunani Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023 imbere y'abacamanza ba sentare nahinyuzwe mu ihorero rikuru rya Gitega, aho uyu Colonel Desire Uwamahoro yariko yisigura ku caha co kumena amabanga y'akazi. Uyu kandi akanagizwa ko ari we yamenye amabanga ajanye n'umutahe warondera General Bunyoni, rero bituma Bunyoni anyegera. Mu majambo yitangarije yagize ati ndarahiye kuri Bibiliya nimba ndiko ndabesha Imana ice inyica sinze kurenga urya muryango. Uyu Desire Uwamahoro akaba n'ubundi yaramenyekanye cyane mu vyo kunyuruza abantu, kubareza igufa bafashe, kwica abana b'u Burundi, kandi bikaba vyari bizwi ko agendana imigozi, ubufuni n'amashoka mu modoka yiwe, vyose bigenewe kujanjagura abagize ivyago vyo kugwa mu minwe yiwe. Kugeza ubu ntiyarazwi mu vy'ijambo ry'Imana. Niho rero ico gihe hari ku munsi wa gatatu igenekerezo y'umunani Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023 abantu bamubona aza imbere ya sentare afashe Bibiliya. Uwo munsi ngo Imana ntiyava mu kanwa kiwe kugira yerekane ko aje kuvuga ukuri konyene. Uyu Desire Uwamahoro kandi mu kwisigura kwe yarahakanye icaha co kumena amabanga, yavuze ko atashobora kumena amabanga atigeze aronka. Yagize ati umutahe ufata Bunyoni wasohotse igenekerezo ya 17 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, mu gihe ivyo munyagiriza nabivuze ku igenekerezo ya 16 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023. Ati none ko njewe ntakora muri parike nari kumenya gute ko hariho umutahe wo gufata General Bunyoni utaranasohoka? Desire Uwamahoro akavuga ko aho ku igenekerezo ya 16 Ndamukiza umwaka uheze yari yarondewe n'abatamakazi babiri b'igihanga. Abatamakazi bambwiye ko Imana yahishuye masengesho yabo ko Uwamahoro agiye kugira ingorane biciye muri telefone, kandi ko Bunyoni agiye guhagarikwa. Akavuga ko abo batamakazi bamusavye gusenga cyane, akisengera, agasengera Bunyoni, akongera agasengera Uburundi. Bunyoni ati naciye ndondera Ibrahimu ndeka tubane kugira nubundi ampere murantungi. Naciye ndondera Ibrahimu ndengera tubane kugira ngo kubera nje ntazi guhamagara abakenyezi b'abandi ingorane ngo ndengera tubane ndeka tubane. Yaciye yibaza ko ari ubutumwa ndamuhaye, nigeze yemera ko ari amajambo nakuye ku basenzi. Ndasavye sentare itume ko ndeka tubane nabo batamakazi. Yumvise rero icara c'umushikizamanza kizigenza wa Republika atari karemera ivyo Desire Uwamahoro avuze, niho Uwamahoro yafatwa n'agashavu amubwira ayo majambo ateye ubwoba ngo ko atamurusha gukunda igihugu. Uwamahoro afata Bibiliya ati nimba ndiko ndabesha Imana icinyice sinza kurenga urya muryango. Mu yandi majambo yavugiye imbere ya sentare nuko Desire Uwamahoro yagize ati mbe wibaza ko wewe undusha gukunda igihugu? Webo kubwira ngo bakurase ku neza y'u Burundi wovyemera? Njewe navyemeye kuva mwaka w'1993. Aha rero nibwo Desire Uwamahoro yagize ati naye wewe ivyo uri kurambeshera ndakurahiye uzovyishura inshuro 10. Abacamanza niho basukamwe mabisi bamwibutsa ko umushikirizamanza ariko akora akazi ajejwe. Uyu Desire Uwamahoro kandi yabandanije avuga ikibi yakorewe mu iperereza. Yaravuze iterabwoba ryo kwicwa yakorewe mu kiringo c'iminsi 2. Yaranse gutomora ingene yaborejwe gupfa kugeza naho akorora mosozi ari umugabo. Yabandanije avuga ko kandi ko inyuma y'iminsi 2 yahavuye yemera gusinya icegeranyo c'ububeshi kubera yatinya kwicwa. Desire Uwamahoro kandi akaba yaravuze ko ayo mabi yakorewe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga. Ikindi yongeye ko nuko ku rutonde rwabo bamusaba kubeshera rwari rurerure, nukuvuga ko ngo iperereza ryari rifise abandi ryashaka gupfunga. Desire Uwamahoro akavuga ko yarahiye kubabeshera, ati ndemeye gupfa njenyene hako mbeshera abo bantu bose nk'uko ubwiwe yavyivugiye imbere ya sentare. Ibi rero ivyo ariko biravugwa kuri Desire Uwamahoro. Uyu akaba ari umwe mu bategetsi bamye bakomeye cyane mu gipolisi cy'u Burundi, ndetse n'igihe Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Desire Uwamahoro n'ubundi nk'uko nabivuze akaba apfunzwe kuri dosiye imwe na Arengiyome Bunyoni uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuri dosiye basangiye ivugwa yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye. Akaba rero apfungiye mu iborero rikuru rya Ngozi kuva mu mwaka weze mu kwezi kwa Munyonyo, ndetse n'abandi basangiye dosiye nawe bakaba bari mu mabohero atandukanye. Bikaba binavuga ko ata muntu n'umwe asangiye dosiye n'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni
apfungiwe hamwe n'undi uretse abapolisi bato bato bamwe bari bajejwe kunguruza arenga mu bunyoni ndetse n'abandi bari bajejwe ivy'umutekano wiwe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina kugira ngo tuducikanwe nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbere y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.